hanyuma tunamubaze niyo nkofero igituma yayambariye n'iki yabikuye kuko urabona yuko ego hariho n'abari kwamadutumiye ntibama badukanga nk'uko uyu urumva mu bisanzwe nkora ikintu ntafise ubwoba kandi nkorana inguvu nyinshi kandi sinshobora gusubira inyuma jewe abipate n'imisi yose hariho abantu benshi bibeshera ngo urumva ngo hirya yambaye ngo ni montage oya nagombye kubereka ko atari montage yamihari mu bisanzwe nka hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe kubaho ku munsi kuvuga ku rupfu rwo bagwagiye mikonji muri indirimbo yanje sinagiye mikonji ngomba kubaho nk'umusode yagiye mikonji kandi ndasaba barimo bareke guma basaba amakonji uko muri bo ntaco bagiye gukora mu ikonji ngomba gukora indirimbo zanje ntababuka umutima wanje udababuka Yes, bakunzi ba Churo TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni T-Joss Burundi novuga ko rumwe mu bantu bambere basangwe bafata amasanamu ameze neza kuri Cyubahiro TV. Uno munsi rero turi kumwe n'umuntu yambaye inkofero y'ubwami. Ariko iyo tubonye tutumiye umuntu kabona yambaye inkofero y'ubwami twizere ko bafise ibintu byinshi bye bitandukanye byo kumenyesha abakunzi ba Cyubahiro TV no kudutwenza twese muri rusangi, ariko sinubwo namutumiye sumufundi numuririmbyi w'umurundi asanzwe afise indirimbo nyinshi je indirimbo ziwe sanzwe narazikunze afise indirimbo ati Big Fizzo si yawe Maria indirimbo z'amateka sinovuga ngo ndazimare reka maze namakazi kuri Cyubahiro TV abanza baramutse honyena nidondore hanyuma tunamubaze niyo nkofero igituma yayambariye n'iki yabikuye kuko urabona yuko ego hariho n'abari kwamadutumiye ntibama badukanga nk'uko uyu ndakora mukije umeze neza kweli shaka widonora akazi. My name is SB Kingman. My name is SB Kingman. Kingman ninde n'umuntu nyabaki akora iki umuntu amubonye nk'uko unye yicaye aho nyene yo turamwige SB Kingman mbonye ubona ko n'umustar akomeye cyane mu Burundi kandi ntigera nanigwa utigera unanigwa. Hariho abantu bakunda kuvuga ati nere kunanigwa niki bigenda gute ko boss izina barikoresha Kingman ntananigwa umaze gukora ibikorwa nyabaki twavuga ati uyu muririmbyi ararenze mu mutinyi. Ivyo nakoze ni indirimbo nabajije kuyishyira kuri YouTube yanje ibona funika kandi n'ibintu mba ndiko ndakora ifunika no wakati wangu umefika shughuli za wabaya zimeanza ni SB Kingman ni mtoto aratana urumva mu bisanzwe nkora ikintu ntafise ubwoba kandi nkorana inguvu nyinshi kandi sinshobora gusubira inyuma icyo natangwe nagishizemo inguvu mu kubuhera mu ntango n'ubu ntera gutera nje imbere sinshobora gusubira inyuma kubera iki uririmba wihayagiza ngo nguri kingi bimeze gute burya imisi yose umuntu ariko arakora ikintu ategeza kuyamunare kandi niho yumva n'inguvu zo gukora ico kintu kugira nubwo bamuvemwo akora ikintu aroraniwe nyene yumva nyene afise ingoga nyinshi iyo nkofero wambaye turabona ko hari abantu benshi bayishaka kandi bama bayiharanira ivuze ikintu kwiyo ndirimbo cyangwa irafise hari indirimbo isumbiye onyu ufise yatumye wambara igituma nayambaye nagombye nerekane ko hariho abantu benshi bibeshera ngo urumva ngo hirya yambaye ngo ni montage oya nagombye kubereka ko atari montage yamihari mu bisanzwe nka jewe abipate n'imisi yose ubigenza gute uvuze ati urayikora imisi yose abipate n'imisi yose kubera imisi yose mimi nahitaji kila siku ni enjoy kandi kuenjoy ni lazima nifanye kazi na nguvu nifanye na nyimbo ndiyo Big Fizzo si ya Big Fizzo intebe ni yiwe mugabo kubera wikura korana inguvu utegereza kwanda gucisha akantu kubwenge Big Fizzo si yawe kingorongoro si yawe uro ndirimba yose kwanza ari abantu baza kuvuga ati muri ararenze urumva iyo ndirimbo mu kugira ndayandike narayanditse amacenja kuyiririmba naho byashyitse wayinkorera nabi kubera byashyitse ngira sinzi ko yabonye akana atari gake mugaje ndazi ko natanze inoti kwiye ndayiririmba ikirononekara cyanja kuyisubiramwo ubiri muri studio niko ndayisubiramwo kwanza kuri kapera ku ndimbo yaramaze gusohoka ndamaze kuyumva tugende kwanza kwa iyo nyene nararimbye mvuga ati intebe y'ubwami bw'umuziki wa Buja Forever ni yanje SB Kingman ni yanje Big Fizzo si yawe Eri Pro si yawe
Rinogi si yawe Kingorongoro si yawe Ezibi Kingimani ni yanje urumva nicyo gituma nike nambara nikamba sawa kandi umuntu akara kuraba biraboneka yuko umuririmbyi nyene akangana akavuga ati ujya muntu rifo pana kumukorekerako hage wowe uririmba R&B canke uririmba rap R&B ndaririmba neza cyane kandi na rap ndaririmba n'inguvu nyinshi gose turirimbire rero R&B na rap bivanganije ngoja ni yanze ukubaho k'umuntu si kuvuga ko urupfu rwoba rwagiye mikonji twe tubayeho ku buntu bw'Imana ni ku buntu bw'Imana ngo bamwe bibwira ngo tubayeho ku mangetengete y'abarozi abandi nabo bakibwira ngo tubayeho ku majambo yabo ariko tubayeho ku buntu bw'Imana ni ku buntu bw'Imana abigira gakomeye turabareka bakagenda abavuga amajambo menshi nabo nyene turabareka bakagenda ariko tubayeho ku buntu bw'Imana ni ku buntu bw'Imana ibyo ririmbye n'inyabaki ugeze hehe ko nakubwiye ibintu bibiri R&B na rap iyo ni R&B nagoma nja muri rap kubaho ku munsi kuvuga ku rupfu rwoba rwagiye mikonji muri indirimbo yanje sinagiye mikonji ngomba kubaho nk'umusode yagiye mikonji kandi ndasaba barimo bareke guma basaba amakonji uko muri bo ntaco bagiye gukora mu ikonji ngomba gukora indirimbo zanje ntababuka umutima wanje udahababuka abafanzi banje badahababuka abanyi n'abavyeyi banje badahababuka nerekeza iki kimeze neza nkura amaboko mu mpuzu nkora ibintu bimeze neza bamwe bagashaka ndababere muhoza bamwe bagashaka yuko babere umuhoza urumwe mu baririmbyi bo mu Burundi novuga yuko bafise ibikorwa bimeze neza ariko ukwidandaza ni gukenya kandi wavuze yuko uri king Big Fizzo si yawe wavuze ko intebe ariye wiwe mugabo ari nyine akataye kubera iki utaye bumuhebeye byose ukamuhebera intebe ukamuhebera n'ijambo arifise muga nanje mfise umwanya wanje kubera iki ibikorwa byawe tubona yuko kuri YouTube turako winziza amaviews makenya cyane biva kuki uriko urakora intumbero nyabaki kugira winziza uduze amaviews nk'abandi baririmbyi biboneke yuko kweri iyo nkofero atamuntu numwe azoyigukura kubera umustar kubonekana kuri YouTube afise subscribers nyinshi amaviews menshi ku ma platform hose akurikiranwa uri kubigenza gute kugira nawe ejo uboneke nk'umuntu akaze hose apana ku nkofero ikintu ndiko ndakora kugira ibyo byose bigizogende neza nta namwe nigera njyama ntigeze kuvyuka kare kugira nkora akazi kugira ndonke peso kandi nkora n'inguvu kuko urazi umuntu aryamye nta kintu na kimwe aronka ndakubaza ikibazo nyishure mbwira ibintu bitatu bituma ukunda Imana mbwira ibintu bitatu udakunda Imana ibintu bitatu bituma nkunda Imana jewe bwa mbere naho mba ndihoro ndiyumvira ko ntigaba ngabwa n'Imana ikindi icyo gituma nyene nkunda Imana kuko je ni yandemye kandi kampa abavyeyi ikampa n'Uburundi bwanje hanyuma ikindi kibazo kigira kabera cyo ntiwakije ikindi kibazo bambagije gute nakwaje mbwira bituma ukunda Imana n'igituma ugaya Imana sinshobora kwigaya no ndaguhenze oya iyo byose mu gatondo intumbero igihe utangura gukora kugira ushobore gusohoka no kuvuga naho mba mpagaze naho ntoja mu rusengero ndashira mu cyumviro nkavuga ati Imana we n'umusi wamvye amahoro ati jewe sindi imbere y'abandi nkuko bashitse mu rusengero naho bari kwa Mungu nkavuga ati je sindi imbere y'abandi nkuko baje gufukamira mu rusengero ati mugabo hezagira ibiganza vyanje muri iki gihugu cy'u Burundi mu wese usanga afise indoto nihe ndoto wewe ufise kugira bivuze ati yasohotse igihugu nihe ahantu woja mu ntara y'ikindi gihugu cyangwa n'ikihe gihugu wovuga ati jewe ku ndoto yiwanje nobanza kuja ngaha kugira mureke ivyanje biteye imbere jewe novuga mvuye mu gihugu cy'u Burundi nkabona dasohotse nobanza kwanza ifire ya mbere kwifatira Tanzania Arusha mvuye Tanzania Arusha Canada nta yindi ntumbero mfite kandi byose bizoshoboka kuko biri mu biganza by'Imana yes bakunzi ba Curo TV uyu n'umuririmbyi y'umurini bebye hajya kakazina kabavuze bakwitwa gute King Man SB King Man murumva ko kantu ka King Man urumva nakantu nyene kaka AKA gatuma umuririmbyi aduga aja hejuru uyu n'umwe mu baririmbyi b'u Burundi basanzwe bakora amateka indirimbo si yawe ngena kuri YouTube yiwe ukande subscribe na comment ariko ntuwibagire kuvuga ko indimbo wayumvirije ntuwibagire kuvuga kungene ashobora gukora kugira yiteze imbere nubwo yavuze yuko ari king arashobora utuntu tumwe tumwe kuba tatuzi kangombwa yuko abantu bamufashanye okay ikintu none nagene sabe abafana wavuze yuko ati jewe impano ikintu cyambere bishitse nkasoka igihugu notangura muri Tanzania Arusha mugaba abandi bashaka kuja hajya mu bindi bihugu kubera ikukunda hagufi ushobora kugenda n'ubwato kubera igituma nkunda aha hafi Tanzania
kubera je nari nsanzwe nkorera Tanzania Arusha. Mvuye Tanzania Arusha cyandavayo nza mu gihugu cy'u Burundi kandi Tanzania Arusha nashoboye kubona abandi ngene bakundiye ibihugu byabo ngene babyitaho ngene biratira igihugu cyabo cya Tanzania. Nanye cyane avuga ati kumba abapeti bo hanze bakunda igihugu cyabo nkunko. Nanye cyanza mfite inyota nyinshi cyanumva no kundi igihugu cyane cy'u Burundi nicyo gituma nakiye indirimbo yitwa ndagukunda Burundi. Ndagukunda Burundi kukuri mu ibyiza byinshi. Ndagukunda Burundi kukuri mu ibyiza byinshi. Abakunzi b'u Burundi mukiriza ibiganza oye. Abakunda Burundi mukiriza ibiganza oye. Iyo ndirimbo irafise ukiro yo sindayikora video mugana ikoreye muri Ndonyi imeze fresh. Indirimbo yawe ifise video muri zose yitwa gute kugira abantu bagende kuyiraba dusanzwe tuziye? Mu bisanzwe indirimbo yanje ifise video yini no kuri YouTube yitwa Funika. Niyo mu Giswahili. Funika mu Giswahili. None okay, watubwiye yuko wagiye mu kindi gihugu Arusha ni Tanzania, urabona kumwe abandi bantu bakunda igihugu ciwabo. Wewe mu byo wazanye nta nakimwe urasangiza abarundi ati burya mu bindi bihugu bifatuka kubera ko ugomba kuzosubira kandi warasubiyeyo kandi? Nabasangije byinshi kuko icyo gihe sinari meze nkuko umeze. Je naragiye i Tanzania na kubera mu gace kijijini, unaona ushitse mu jini ni lazima ukumbuke sehemu ulitoka. Kijijini nafashe imudu nari mvanya Arusha Irumbesi nshika kijijini ndahamagara abantu nimuze ndabagabira impunzu. Kuko Tanzania hari mu Burundi, hari Burundi ku Gatumbi yo mvuka iwacu mu Rutana. Cyamfata abantu nyene kijijini bose ndabahamagara ati mwe nimuze ndabagabira impunzu wa maskini. Ndabagaba n'ubu baracyanye ivuga. Guhera icyo gihe nicyo gitumwa nakiye nsohora icyo gihe nakiye nsohora indirimbo niyo nahereye ko yitwa Nzogutwara kure. Umuntu akurabye biraboneka amafime yiwawe afisa kandi kanasigura ukaraba n'impitazi wawe hariho ibintu nyene biteye ubwoba ako gahanga nyene kameze ukuntu nayo maso ije cyose uwo gisigura iki umuntu ninde yakubwiye ati aka kantu kambaye ko shaka kugupeneza cyangwa gafise izindi ntumbero byo pembeni? Izi mpeta kugira ndazambare izi sinazambaye uko nyene hari ikintu kibanga nanje nisigarije. Kizotuma kandi abantu uzoshaka kumenya iryo banga zompamagara kambaza. Banga ninyabake cyangwa bawaragiye ku mupfumu kugira umuziki wawe umubandanye ukora neza? Oya sinoshira kujya ku mupfumu keshi nsenga Imana. Mugabo gake uragenda yese kundi wacoretse burumva yuko gake uragenda. Sishobora kugenda ku mupfumu kusa nawe urabizi inchi ya Burundi twe turakomeye. Inchi ya Burundi turakomeye gose. Nowe muntu wabonye ukavuga ati kweri uyu muntu najewe ni bo arankorera amateka irivuko ngumana nawe kukubeva ni kunyina akazi kiwe kagenze neza. Umuntu novuga yo nkorera ibintu byo tumanye nezererwa jewe yankoreye ikintu cyonezera mu gihugu cy'u Burundi. Bosi wanje Adri ziranotse. Niyo mbona nagiye yanezereje akampa intambwe iyo ngeze ku bunyene kuko nta kintu novuga mu buzima kinoti nakoresheje mu buzima nta kuyiwiwe. Nuko nibaze yuko ngira nakaririmbo kariho uzomuririmbira kugira uhayagize kampuni. Ndo kariho kweri naranakanditse nagumye ndabyirangiza gusa nkore n'izindi ndirimbo mugana ko nyene kariho narakanditse. Kanditse dukutira kapera canke ni barane. Na wakati wangu umefika wagutumia fumbire ya imbura ni Ezibiki Ngimani ni mtoto wa Rutana na hari y'Igitega fomi yahashitse Kayanza na Ngozi fomi yahashitse imbura abaceri abarimyi b'umuceri mu gihugu cy'u Burundi dukoresha ifumbire nziza ivanga ha muri fomi bamwe bayita imbura abadi nitota haza tuyikoreshe mu gihugu cyose ndetse no mu makungu na hari y'Igitega fomi yahashitse Kayanza na Ngozi. Reka nibayikwibe ngaha hari abantu ngaha anya bashaka kuvuga ati ndirimbo rero ndayikoze noshora kuronka sponsor ugashusanga ibintu bigenze neza mugabo tubamenyeshe yuko umusazo tuzokumva indirimbo imeze nk'iyi unyamajambo arayanyene copyright irahari umuntu adusha yimwa kubera ino ndirimbo nibaze yuko imaze kuja kuri YouTube bise na Droit d'Auteur yuko haba hariho mweneyo. Reka ndagushimire King ndibaze ko twayaza amajambo menshi atandukanye ndaguhe nakanya ubwire abakunzi ba Curo TV ni televiziyo ikurukiranywa kandi rabwe n'abantu benshi gushika ngaha
jewe natanze ya noti shasha imwe bambe natanze ya noti ya kera baca rero bagomba kwanka kunzana twahariye man ndavuga ati none je ko ari mu gihugu c'abandi iki gihugu sije ndagitwara nije sije nakoze ya mahera tinone ko mwayase cankura hayandi nanje ngo doyuziye zirya nyene zirya noti turaharira mugana giye mbona Imana bikoze turashika ngaha turyoherwe n'irya noti shasha irya noti ya 10 n'irya 5 bizoca bigenda neza sawa ubwira abakunzi ba Shuro TV ibikorwa ugiye gukora kugira ejo bashobora kugera kuri ibikorwa ngiye gukora indirimbo ndagukunda Burundi kuko niyo nayo nyene nayigumije ngaha ku mutima kandi nkongera ndababwira kuri YouTube yanje hagira ikintu bakorako indirimbo yitwa Funika indirimbo yitwa Funika kandi imeze neza bantera inkunga kila mtu wote akiwa na kitu aniambie kitu cha kunisaidia afu tuendelee gusonga mbele kwenye muziki wa mnyuzi inchi ya Burundi. Reka renda kubaza ikibazo kandi unyishuri nibaze ko cyo cyanyuma. Hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Oya mama wanje ntawe mfise kwanza. Yarabayeho mugabo yaramvya yaritaba Imana urumva ntitwovuga ko byinshi. Pole sana. Nene muri babiri ninde uzi ko yatwaye inda yawe neze ukavuga ati je uyu muntu ndabizi. Inda yanje wayitwaye ni mama wanje. Kandi ndabizi ko yangoye no mu gihugu cy'u Burundi bavuga ati mama niwe muntu mukuru akurikira Imana. Mama niwe muntu mukuru akurikira. Imana niwe akurikira. Kanda gushimire cyane. Sawa. Yese bakuzi ba Shuro TV kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni T-Joss Burundi mubana nyemukana subscribe na comment kugira tuze turaha makuru mushege yatandukanye ciao